habaye umusore w'umuyabaga yitwa David canke Dawidi. Yagiye gusaba akazi mu ihinguriro rikomeye, avuga ati ndasavye akazi ko gukora mu biro nzopfume mba umuprano. Amaze gukora ikibazo akagirana interview, uwutwara iryo hinguriro aca musaba ko yomuha email. Ati yo email rero niyo tuzoca tukurungikirako ikete ry'akazi. Dawudi yarababaye cyane kuko atari bwigeragira email, eka mbere nta n'imashini nyabwonko yari afise. Uwatwara iryo hinguriro aca mubwira ati nimba udafise email rero tuzoronka akazi. Dawidi amaze kumva ayo majambo arababara cane kubera yari atakaje akazi. Aragira ati sinumva ukuntu ntarosa akazi kubera aka kantu. Dawidi rero atangura kwidoga, yidogera Imana ko yayisavye akazi none akabuze, ariko agashavu gaheze aca asubira gusenga Imana kugira ngo imuhe akazi keza. Umunsi ukurikira yaciye aja muri alimentation aho kuja kurondera akazi. Yari afise mu mufuko amadolari 10 atarenga ntarenguke. Acagura ibiraya, ivyo biraya aca ashima kuja kubitembereza ku muryango w'abantu. Nukuvuga ngo yaciye agenda araca kumuhanahana. Amara umunsi wose ariko arabikora. Ku mugoroba aje kudandaza vya biraya asanga ya mahera yiyongereye inshuro 2. Nukuvuga ngo yari yungutse yandi madolari 10. Niko guca atangura kubikora buri munsi. Uko yadandaza niko wamutahe wiyongera ingere 2. Yava muhira mu gaturuturu akagenda kurangura, akirirwa aradandaza, ku mugoroba agataha. Ico gikorwa caramuruhisha mugabo yaronka inyungu ikwiye. Mu nyuma ahavagura akazembure canke akantu yadandarizako. Dawidi atangura gutunga, agura imodokari 2. Araruha aba umudandaza akomeye w'imboga mw'ico gisagara cabo. Buri munsi yaguma atera imbere. Umunsi umwe niho yatumako uwo mwishirahamwe rya assurance kugira ngo aze bavugane ukuntu yoriha assurance. Uwo muntu rero wo muri assurance ntaje. Nuko barasubira baravugana, mu nyuma aca musaba email. Uruwundi nawe aravuga ati nukuri numbabarire jewe sinigeze ngira email. Uwo muri assurance rero yaratangaye cane, amubaza ati wewe ufise business ingana nkuko kose utagira email? Aramubwira ati iyaba wari ufise ordinateur wokoze ibiruta ngaho. Dawidi aramubwira ati ico kintu ca email caratumye nkekeranya Imana, ariko navuye ntahura ko imigambi y'Imana ari myiza cane gusumvya imigambi yacu. Mu by'ukuri urafise indoto yo gukora business, urumva ugomba gukora business vya hatari. Ufise indoto yo gutera imbere ukazogira ibikwegana, siko? Kandi ni vyiza cane, utegerezwa kwiyumvira ibintu binini. Ariko naho biruko uravuga yuko wabuze umutahe, uvuga ngo narabuze umutahe wo gutangura business. Ngo je ndafise umugambi wo gukora business, ariko nabuze umutahe. Mu vy'ukuri utubwize ukuri, ukeneye umutahe wangahe kugira ngo ushobore gutangura iyo business? Tuga kwijambo wampaye inka. Ushobora kuba waraciye aha na hariya, utwara yakadosiye, ukora interview, urabura akazi, naho utagafise hari igihe bishika ukaronka ikiyeri ukagisekeza. Kandi uriko uragisekeza, uriko wivuna akanyota, urabwira abandi uti jewe ubona ndafise inyota yo gukora business kabisa, ariko nabuze umutahe. Hajya rero kenshi si umutahe ubura, akenshi umuntu ananigwa no kumenya ico yokora kijanye n'ingabire
afise kijanye n'amavuta Imana yamuhaye, kuko umuntu wese Imana yaramuhaye impano izotuma ashobora kwibeshaho mu buzima. Mu gihe rero umuntu yitahuye agatahura iyo mpano afise, ntibimusaba umutahe munini kugira ngo ashobore gukora ico gikorwa gifatanye n'impano yiwe. Ndatanga akarorero, umuntu afise impano yo kudandaza, umuntu afise amavuta yo kudandaza, arashobora gutanguza umutahe w'ibihumbi 5 canke ibihumbi 7 canke ibihumbi 10, akagura umutebo w'amavoka, akagenda aravuga ngo yavoka yamavoka. Murumva ico gikorwa ariko aragikora gikunze, akinezererewe, ntagira isoni, ntagira iki. Voilà, ahuye n'umuntu aramutera barage, akamubwira za avoka ziwe ingene ziryoshe, akamubwira ukuntu abakiriya bazikugura, akamutwenza. Wa mukiriya naho ataba afise imigambi yo kumugurira, agaca ava ngaho amuguriye, ugasanga yaranguje ibihumbi 7 ku munsi, agatahana ibihumbi 14. Mu yandi majambo yungutse ibindi bihumbi 7. Wewe nawe utagira impano yo kudandaza, wewe utazi kuvugira urudandazwa rwawe, wewe utazi kuvugira ivyo udandaza, mu yandi majambo ayo mavuta yo kudandaza ntayo ufise, wowe ugasanga wuguruye imangazine y'impuzu, wuguruye imangazine y'ibirato, wuguruye imangazine y'ibindi bintu bizimvye, ukoresha umutahe w'imiliyoni 20, imiliyoni 10, voilà, imiliyoni 5, imiliyoni 3, bo sinzi ayo wowe waratanguje, mugabo ari anterume y'imiliyoni. Nagomba kuvuga yuko uwo yatanguje ibihumbi 7 akora akazi akunda, akazi kajanye n'impano yiwe, azokunguka kugusumvya. Wewe nawe watanguje imiliyoni 20, vya bindi wadandaza ukabiheba, ubona uguma uhomba ku munsi. Voilà, nuko rero bimeze. Ntihagira umuntu asubira kwitwaza yuko afise impano yo kudandaza mugabo yabuze umutahe. Umuntu afise impano yo gukora ikintu kanaka, ntibikenewe cyane ko aronka canke atanguza umutahe munini. Umutahe muto ashobora kuwutanguza mugabo agatera imbere cyane. Simvuze yuko umuntu afise impano utomushigikira, oya, urashobora kumushigikira mugabo urabona yuko nawe nyene ari ku rugamba agwana kabisa kugira ngo atere imbere, kandi ukabona yuko abifisemwo impano, ukabona yuko abikunda, akakubwira ati jewe vyankira ngaha, ndagomba gushika ngaha mugabo kubera mfise agatahe gato bikangora bukebuke, mugabo ayo mavuta ndayafise. Abakiriya ntibumva amahoro batambonye. Hari umuntu ashobora kudandaza ahantu yakira abantu neza, abantu bakagenda bagomba guserevwa nawe. Kubera iki? Kubera abifitiye amavuta, arazi ingene yakira abantu, biri muri we. Aha navuze impano yo kudandaza, n'izindi impano zose niko bimeze. Rero tuvuze abantu baciye ubwenge, ntituba tuvuze abantu bize, oya, tuvuga yuko umuntu aciye ubwenge bivanye n'itarantu, bivanye n'impano Imana yamushizemo. Umuntu atigeze yiga mugabo ugasanga afise imirima iteye igomwe, ugasanga atunze ibitungwa bisa neza, ugasanga n'umudandaza wo ku rwego rwo hejuru, uwo muntu tumwita umunyabwenge. Voilà, uyo abasumvye ubwenge wa wundi yagenda akamiragura amaserabisi agaheza na kaminuza ngo ariko yiga ivya business, mugabo ugasanga nta na business yivoka na rimwe afise. Abo bantu babiri wumva bo bagereranya, umunyabwenge ninde? Voilà, ubwenge rero ntibufatiye kuvyo twize kw'ishure, ubwenge Imana yabunyegeje mu ngabirano, ubwenge Imana yabwugaraniye mu ngabirano. Aha munyumve neza, simvuze yuko ivyo kw'ishure bidakenewe.
mu gihe ufise ingabirano ugaca ushirako n'ivyo kw'ishure bigenda neza gusumba. Mugabo mu gihe ufise diplome wakuye kw'ishure utaramenya ingabirano yawe biba bigoye cane. N'akazi ukaronse ugakoresha bimwe wakura kw'ishure gusa utari kurakoresha ingabirano yawe, biragoye cane kuzoshobora kwakira abantu neza, biragoye cane ko ushobora gukora ku kazi neza. Umuntu yize gusa mugabo atagira ingabirano y'ivyo akora, uzomusanga mu biro uzoca umwibwira. Ushitse mu biro azokuryagagura. Umusokereteri uzoca umwibwira, umuderegiteri uzoca umwibwira. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ariko arakora igikorwa kitajanye n'impano yiwe ntashobora kugira umwimbu mwiza. Bitabujije ko ashobora kubikora, hariho ababikora mugabo bariko bahatirako. Kubera kino gihe murazi yuko ubuzi usanga bwarabuze, umuntu yarabuze ahandi hantu na hamwe yoja, aciye aronka akazi ahantu kugira ngo kamuha amahera gusa. Voilà, agiye gukorera amahera gusa. Hariho abantu benshi rero uzosanga bariko bakorera amahera gusa. Voilà, ngomvye kuvuga iki? Ngomvye kuvuga ko kino gihe dukwiye kwigisha abantu kumenya impano zabo, kumenya impano, kumenya izo nguvu, izo nkomezi, ubwo bubasha budasanzwe busanzwe buri muri bo kugira ngo babutahure, babumenye, kuko ivyo ku mashure ntavyo bigisha. Ubutunzi, ubushobozi budasanzwe buryamye mu bantu, Imana yabubanyegejemwo, mugabo hariho abagenda batabuzi. Iyo babumenye rero, iyo bitahuye, abo bantu baba bateye ubwoba sinokubesha. Mwiyumvire, twese nta utazopfa, murabizi. Wiyumvire nko mu gihe witavye Imana, Imana ikagusaba raporo y'ivyo wakoresheje ya mpano yawe, ugaca weraguza. Ukavuga ngo Mana, ngwereka ngo jewe sine namenye nuko wari wampaye impano. Ikigira iti, bajya abantu niwe wari kubigisha, warabigishije. Iti bajya abantu niwe wari kubagirira uku, warabigize. Uti wapi? Ikigira iti wa musuku mubi, ngo ndakwereka huja. Ivyo rero nivyo tugomba kurinda abantu, tugomba kwigisha abantu bitahure, bakore ivyo bahamagariwe gukora. Hanyuma igihe kigeze bagataha, bazotange raporo y'ivyo bakoresheje impano zabo. Iyo uri kurakorera mu mpano yawe, ndababwije ukuri, nturuha n'ukuruha, ahubwo ukunda igikorwa. Hari abantu benshi rero izi impano bafise usanga batazizi. Ibi vy'impano rero ntibiraba umuntu yize canke utize, biraba bose. Umuntu agomba batize iyo amenya impano yiwe akayikoresha, akora ibintu bidasanzwe, ugira ngo n'umuntu w'umuhinga. Voilà, abo umuntu w'umuhinga muri ico kintu. Asanzwe yarize hoho bica biba ibindi. Tuzokwiga ukuntu ushobora kuronka ico wifuza. Ibi tuzobikura muri kino gitabo. Umuntu afise akaryo ko kugura igitabo, nagura igitabo agisome. Iki gitabo kirakomeye cyane. Hari abantu biyumvira yuko ibintu bimwe bidashoboka kandi bishoboka. Tuzobaha inyigisho ivuye muri kino gitabo kugira ngo rimwe mwahora mubona yuko bidashoboka mubone yuko bishoboka. Hajya bavuga ngo iterambere rihera mu vyiyumviro, ubutunzi buhera mu vyiyumviro. Hajya umuntu aza gutunga, atunga ivyiyumviro bimeze neza. Iki gitabo cyanditswe na Napoleon Hill ni igitabo ciza cyane gifasha abantu kugira ivyiyumviro bizima. Ivyiyumviro vyari bigoramanze bari bafise bigahinduka bikaba ivyiyumviro bigororotse, hanyuma bikabaviramwo ubutunzi. Ukumeze ubu bingana n'ivyiyumviro vyawe. Voilà, mu gifaransa niho bavuga ngo l'homme est le produit de ses pensées. Hariho n'ikindi gitabo kizodufasha mu gutora inyishu z'ibibazo bimwe usanga dufise mu miryango, mu ngo zacu. Ibibazo bijanye no kwahukana, ibibazo bijanye no kutumvikana, ibibazo bijanye n'amabanga yabubatse n'ibindi. Ariko rero navuze ibindi bitabo vyose, ariko iki gitabo mubona
ni igitabo gihambaye cyane kiza gutanga inyishu z'iki cigwa mpejeje gutanga. Iki gitabo cyitwa Mastery, cyanditswe n'umuntu yitwa Robert Greene. Ni igitabo kinini mugabo si kinini cyane, ariko ni igitabo gitekeye ubutunzi bwinshi. Ni igitabo kivuga ivy'impano, ni igitabo cerekana ingene umuntu amenya umuhamagaro wiwe, umuhamagaro ufatanye n'ingabire afise. Muri iki gitabo bagenda barerekana uburorero bw'abantu bahambaye, ukuntu bagiye baramenya ingabire zabo, ukuntu bagiye barazitaho, ukuntu bateye imbere. Iki ni igitabo gihambaye cyane, wagisomye neza ukagitahura no kwishure woca ugomba ukavayo. Abari kwishure mumenye yuko kwiga ari vyiza, mwige muheze amashure, ariko n'iki gitabo mukironse muragisoma. Nagomba nsabe umuntu ariko aranyumviriza afise akaryo ko kugura igitabo, umuntu bitagora kugura igitabo, azokigure agisome neza, aze agihe abana biwe bagisome, canke naho yigisha abana biwe akoresheje kino gitabo, ivyo yasomye muri kino gitabo. Ni igitabo biboneka ko kuri Amazon kigurwa hagati y'amadolari 40 n'amadolari 50. Hari aho usanga bivanye n'aho uri canke bivanye n'ukuntu kiba kimeze, bivanye na kuvertire kiba gifise, kigenda kirazimba bivanye n'ukuntu kiba kimeze. Iki gitabo nanje ntaco ndaronka kuko ndamaze kukibona aho kigurwa, ariko ni igitabo ciza cyane. Jewe rero kubera ntarakironka, kuri jewe ni materiel didactique, ni igikoresho nokoresha mu kubigisha. Umuntu yatahuye iki cigwa yatahuye neza ko izi nyigisho zishobora kugira akamaro kadasanzwe mu buzima bw'abene gihugu, mu buzima bw'abanyeshure. Nagomba rero nsabe mwebwe muriko muranyumviriza, umuntu yoba bishoboye, hari umuntu amadolari 50 canke arenga ko gatoya, kitoba ikibazo kuri we kuyatanga. Ibikoresho nkoresha nimwe mwabiguze murabizi. Rero niki gitabo kuri jewe ni materiel didactique, anzobategurira icigwa c'umuzagazaga. Mwebwe ubishoboye nangurira iki gikoresho gusa dukora akazi, kuko mumenye si bose bafise n'impano yo gusoma. Canditse mu Congereza, mu Gifaransa sinzi ko kiriho, ariko jewe nsavye ubufasha kuko nzi ko hariho igice kinini c'abanyeshure banje batazi ibi birimi twariko turavuga. Urumva ko bobo rero baba barindiriye ko ndabakorera umuzagazaga. Turakeneye umusponsor yogira ati jewe abanyeshure ndabisinye ngomba ndabagurira igitabo, uti verema iyi ni kado ndabahaye izobafashe, ubumenyi buri muri iki gitabo buzobafashe. Jewe nukuri no gukomera amashi ku bwabo banyeshure. Twebwe tuvuga abanyeshure, hari amajambo twe tutavuga, amajambo y'abene gihugu, abanyagihugu, oya ivyo bivugwa n'abandi. Twe tuvuga abanyeshure bari muri kaminuza hariya. Kuki kandi ntihazobura batera amadistinction ndakurahi. Nico gituma tubasaba abasha, umuntu afise uburyo naterera ibi bikorwa, Imana izomuhezagira. Terera igikorwa c'Imana, abantu biyigire. Iyumvire nawe, none wowe uri kurafasha iki kino gikorwa? Ushobora gusanga Imana yagushize ahantu heza, usoroma iti uyu muntu igihe kinaka azofasha igikorwa kanaka. Mugabo gacu usanga wigiriye mu mahenekeni, mu mawisiki, mu mashampanye ntumbaze. Ugasanga uriko winywera za champagne z'imiliyoni nka zimwe perezida heruka kutubwira abasha. Natwe tukaba tubuze igitabo dukoresha wibereye aho. Murambaga, murantunga sindabinjiriye mu buzima. Ariko kandi naho umusponsor toboneka, abanyeshure bategerezwa gushira ingufu hamwe kugira ngo ibikoresho dukoresha biboneke. Igitumi ikintu c'impano nguma ndakigarukako, mwibuke ko kugira ngo Singapore itere imbere, bigishije abene gihugu kwitahura kugira ngo bamenye ingabire zabo. Lincoln aravuga ati twebwe Singapore
yateye imbere kubera impano z'abenegihugu. Voilà, abenegihugu, impano z'abenegihugu nizo zateje imbere igihugu neza cane. Lincoln ati ndemezwa cyane ko uko abanyagihugu bakoresha ingabire zabo ariko igihugu gitera imbere kiba ciza. Aravuga ati nimba Singapore itanga umwimbu uzanywe n'ingabire z'abantu imiliyoni 3, ati umwimbu w'abo bantu utegerezwa kungana n'uburemere bw'ingabire bakoresha. Ati twaremeye kumererwa nabi kugira ngo tubeho tudasabiriza tudafashwa. Lincoln arashimika cyane ku ikoreshwa ry'ingabire zitandukanye z'abanyagihugu. Ati mu myaka 10 gusa twarubatse ku gataka twarazwe n'abasokuru. Ati tugenda dushira ku itafari rimwe ku rindi turaduga intambwe ku ntambwe tugira Singapore igihugu kidasanzwe, twerekana umwimbu udasanzwe ku banyagihugu bo muri Singapore. Je ndafise ubwoba ko mu Burundi naho hamwe abarundi bamenye impano zabo bakazikoresha mu kubaka Uburundi bwohinduka nka Singapore. Imana yo mwijuru nibampezagirire, reka twibanarize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.